kuramukije wewe udahema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yanyu nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubushikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, indero, umutekano n'amagara y'abantu ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira ku gihe. Ni mu nyuma yo gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Uyu munsi rero turabafisiye amakuru atandukanye. Rero amakuru aho tuza kuba tugaruka kubiri ko biragarukwa ko mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ese bimeze gute muri uyu muryango? Twese tuba dushaka umugambwe, rero tuba dushaka kumenya ingene uriko uratwara igihugu cyacu. Naho mu yandi makuru naho hari indwara yadutse, aho ni mu gisata cy'amagara y'abantu. Rero indwara yadutse itaramenyekana iriko irahitana imbaga nyinshi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ingene iyi ndwara ifatwamo nabyo turaza kuba tubibashikiriza kandi mubisobanukirwe. Dusengere n'igihugu cyaje kuko urumva kiri mu magorwa atoroshye. Aya makuru rero tubagejejeho muri izi mpfunyapfunyi n'ayandi atabashije kugaragara muri zo, niyo tugira tubashikirize maze mutahure rero ku buryo bw'idonido. Reka rero tudatevye banze tubashikirize ano makuru. Ko mu mbere yo kubashikiriza aya makuru no kugira mbanze mbwire wewe utari wafyonda subscribe cyangwa se sabone bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube kugira ube ufyonda ko maze amakuru aje agushikira ku gihe. Ni mu nyuma rero yo kubona notification mu gihe wafyonze no kukayogera. Reka tudatevye tubagezeho ano makuru ku buryo bw'idonido. Reverien Kuriyo ariko ahimbaza gusubira gutorwa kwiwe hatojwe intererano yo ku nguvu. Rero niko twatugira tubabwire ibiriko birabera muri CNDD FDD. Ese ni gute umuntu ajya gutorerwa ikindi kiringo maze akifashisha inguvu z'umurengera? Rwose inguvu z'umurengera bimeze bite? Burunga ku gatandatu ndamukiza 2026 kuri uwa mbere intara ya Burunga iri mu bumanuko bw'igihugu rero cyacu cyo Burundi habayemwo ibirori vyavuzwe ko atari vy'akanyamuneza mu guhimbaza gusubira gutorwa kwa Reverien Kuriyo mu mabanga y'umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Nayo vyavuzwa ko vyari vyateguwe mu ntumbero yo kumukeza. Ivyo birori vyaranzwe cane n'itozwa ry'intererano y'amafaranga yategetswe ku mice itandukanye y'abakozi ba leta, bituma haba akababaro no kudatahura ibiriko biraba. Kubwa batandukanye bashinga intahe amafaranga yasabwe yari yagabuwe ku buryo bukomeye. Abarongoye ibisata vy'indero basabwa amafaranga 50,000 y'amarundi. Abarongoye ubuzi basabwa 50,000 y'amarundi. Abahanuzi babo 20,000 y'amarundi. Abanditsi 5,000. Abakuru b'ibisata muri mu zone 20,000. Abanditsi ba zone nibura 5,000. Abayobozi b'amashuri 15,000. Mu gihe abarimu n'abarezi basabwa nibura 5,000. Nyuma y'ivyo biharuro hariho ubuzima mu bantu. Batubwira gutanga y'intererano
kandi dusanzwe dufise ingorane zo kurondera ivyo kurya mu miryango yacu. Ni kumwe mu bigisha yavuze ijwi ryiwe ryavuye mu mubabaro. Ku bwa benshi ayo mafaranga akatwa aboneka ko ari umuzigo ugoye cyane muri iki gihe ubuzima busanzwe bugoye cyane. Ikindi kibabaje kuruta, hari abakuru b'ibisata bavuga ko bategetswe gutanga gushika ku bihumbi 250 y'amarundi, amafaranga arengeye cyane ayamenyeshejwe n'inzego. N'akarenganyo gakomeye cyane. Kwanka si wo muti, ariko kwishura n'ukuyahiriha ni ukwishira mu bukene cyane. Guheba ivyankenerwa mu muryango ni kumwe muri bo atashatse ko amazina yiwe amenyekana yashikirije. Muri rusangi iyo ntererano zoba zarashitse imiliyoni 115 y'amarundi. Ku murwa mukuru w'intara Ikamba hatanzwe inka, intama nyinshi n'ibindi vy'agaciro mu kugaragaza ubuntu mu gihe vyari bihabaye cane. Kwigora kwabanje gusabwa abanyagihugu no mu zindi ntara nka Butanyerera mu buraruko haravuzwe intererano nk'izo zo ku nguvu, bigatera ubwoba ko uwo mugirwa ashobora kurandagata wisubiriza. Ivyasiguwe na CNDD-FDD ku rubuga rwayo rwa X rwahoze ari Twitter. Umugambwe CNDD-FDD wahoze ari umuhari w'abagwanyi wagiye ku butegetsi muri 2005 inyuma y'amasezerano ya Arusha ya muri Myandagaro 2000. Watangaje ko urugendo rw'igihugu cose rwa Reverien Ndikuriyo rwatanguye kuwa 2 Ruhuhuma 2026 rwashitse mu makomine 42 y'igihugu hakurikijwe intunganyo nshasha vy'intwaro yemejwe mu matora y'abashinga amateka iyo muri 2025. Nk'uko CNDD-FDD ibivuga, intumbero yari ugukomeza inzego z'umugambwe, gutsimbataza ubumwe mu ndongozi no kwihutisha imigambi yavuye mu nama nkuru idasanzwe yo kuwa 25/0/2026 mu ntumbero yo gushira mu ngiro imbonakazoza 2040-2060. Iyo mbonakazoza 2040 na 2060 nk'uko ishikirizwa n'umugambwe w'inzego z'igihugu, igamije gushikana Uburundi ku gihugu cifashe muri 2040 no kigihugu giteye imbere muri 2060. Ariko rero abahinga n'abakurikirana ibintu benshi haba mu gihugu canke hanze yaco bavuga ko ari indoto zikomeye cyane, mu gihe igihugu kikiri mu bikenye cyane ku isi, gifise ingorane nyinshi mu vy'ubutunzi, imibano n'inyubako, hakiyongera ko igiturire cyinshi no kubahiriza nabi agateka kazina muntu. Mu nama zabereye ku mitumba, abarongozi b'amakomine bahawe inyigisho zibafasha vy'intwaro yegereye abanyagihugu, kubungabunga indangagaciro rusangi no gushira inguvu mu mashure n'ugwaruka, biciye mu mugambi Turerere Uburundi.
abamenyeshamakuru barabonye ko kenshi mbere n'abamenyeshamakuru b'ibinyamakuru vya leta batemerewe gukurikirana ibikorwa atankomezi, biboneka ko itangazamakuru ryagenzuwe cane muri uru rwego. Reverien Ndikuriyo yasubiye gutorerwa ikiringo ca kabiri mu mabanga y'umunyamabanga uri ku butegetsi CNDD-FDD inyuma y'inama nkuru idasanzwe yabereye Igitega kuwa 25/0/2026. Iyo nama yahuje abari bayirongoye 1288, muri bo 1212 baratoye, ni ukuvuga ibice 98 ni ukuvuga ibice 98 n'ibice 69 kw'ijana yatowe ku bwinshi vyemeza ko agifise ububasha bukomeye mu mugambwe. Iryo sumbuzo ryiwe n'urugendo rwakurikiye kwerekana ukutumvikana hagati y'ishusho y'iterambere ishaka kugaragazwa n'ukuri kubw'ubuzima bugoye bw'abanyagihugu bategekwa gutanga amaturo y'amafaranga atari ku bushake, bikabaremereza cane. Reverien Ndikuriyo akomoka mu ntara ya Burunga, ubu iri mu matohoza n'ivyiyumviro bitandukanye. Rero mu yandi makuru nk'uko twabibashikirije, turafise indi nkuru tugira tubashikirize. mu Bujumbura indwara itazwi neza iramaze guhitana abantu ku mpimba. Bujumbura kuwa 8 Ndamukiza 2026, komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura yaratewe n'indwara itaramenyekana neza iteye amakenga kandi yandukiza. Abantu barenga 27 baramaze kuyandura, muri bo 5 bakaba bamaze kwitaba Imana nkuko vyemezwa n'inzego z'intwaro zo muri ako karere. Ubwoba buriko buragwira mu banyagihugu mu gihe inkomoko y'iyo ndwara ikiri amayobera. Indwara iteye amakenga yateye ku mpanda, kumeneka umutwe, gucika intege cane n'umukoyo urimwo amaraso, nivyo bimenyetso bivugwa vy'iyo ndwara. Abanyagihugu batinya ko yakwiragira n'ingoga, mu gihe inzego z'amagara y'abantu ziriko ziragaragaza kumenya icarico imbere yuko ihitana benshi. Abarwayi ba mbere babonetse kuva kwa 28 Ntwarante 2026 ku mitumba ya Kibuye na Rugazi muri zone Rugazi. Abarwayi berekana ibimenyetso bikomeye kandi biteye ubwoba, atana kimwe kiramenyekana ko bijanye n'igitera iyo ndwara. Ingo zirenga 7 zaramaze gufatwa, abantu bashika 26 bakaba bariko barakurikiranwa mu mavuriro yo muri ako karere. Kubera ico kibazo kihutirwa, hafashwe ingingo kuwa 6 Ndamukiza 2026, kandi hariko harakorwa amatohoza y'indwara z'ivyaduka kugira hamenyekane inkomoko n'ingene iyo ndwara ishobora gukwiragira. Abategetsi basaba ko abarwayi bitabwaho n'ingoga kandi bagahamagarira abanyagihugu kubahiriza cane amabwiriza y'isuku. Urongoye zone Rugazi Marius Bayakwize asaba buri wese kwihutira kuja kwa muganga igihe abonye ibimenyetso vya mbere. Iyo ndwara yongeye kuboneka haciye amezi makeyi gusa
hadutse iyindi nayo itaramenyekana yari yibonekeje muri 2026 ku mutumba Gihungwe muri iyo komine nyene ya Mpanda. Ako karere gasanzwe kamaze kubangamirwa n'indwara zidasanzwe, karacari mu ngorane zikomeye. Guteba kumenya canke kuvura iyi ndwara bishobora gutwara ubuzima bw'abantu. Nico gituma inzego z'amagara y'abantu hamwe n'abanyagihugu bose basabwa kuguma bari maso cane kugira bakinge ko ivyo vyago vyosubira kuba. Aya rero niyo makuru twari tubafisiye none. Dushimira wewe udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose. Tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye ya politiki, indero, amagara y'abantu ndetse n'ahandi hose maze amakuru akabashikira ku gihe. Mu nyuma rero yo kubona notification mu gihe wafyoze kuri subscribe ndetse na sabone bivanye n'ururimi ukoresha. Rero mukomeze kugira amahoro y'Imana, turabakunda cyane.